Shalom shalom ku bakunzi ba Burundi Gospel TV mwiriwe bwakeye bivanye naho muri no munsi tukaba twagendeye umutumire wacu umukinyi wa film benshi tuzi tuhora tubona reka simvuge ari ngaha reka tumuhe kaze mu kiganiro cacu cuno munsi. Murakoze. Ego hama hariho abo usanga batakuzi peut-être bari kure abandi ugasanga ntibarabona ayo mafilme yawe mbega urashobora kutubwira izina ryawe? Ego Murakoze, ariko imbere ko twivuga twinjira mu kiganiro neza twanze tugasenga. ego Mana turagushimiye cyane, turaguha icubahiro bw'umunsi mwiza waduhaye, ntuhabwe icubahiro, duciye bugufi imbere zawe Kristo kugira ngo abari ushigwa hejuru umwanya wose tugiye kumara ngaha data tugushize imbere uzi kubana natwe, ibyo tuza kuvuga byose Kristo bize kubiguhesha icubahiro muri byose mwamuze kubana natwe ntabari twebwe ariko izina ryawe ryo rishigwa hejuru kubwa Kristo umucunguzi wacu ntutubisavye kandi tuvyizeye. Amen. amen. Murakoze. Hanyuma ku mazina yanje niswe n'abavyeyi ni Ndayishimiye Mireille. Ego Tazira Mimi Mireille, nibaza ko nayo amazina abeshi banziko. ego hama Mimi Mireille ninde? Mireille mu ncamake ashobora kutubwira Mimi Mireille umuntu ashobora kuvuga ati navukiye aha uku umva? Ego Mimi Mireille wariwe? Ego murakoze. Mimi Mireille ni umwana w'Imana, ni umukristo, hanyuma nkaba mvuka mu ntara ya Muramvya komine Kiganda, nkaba mba hano i Bujumbura. Hanyuma ibindi nibiki sinzi kwivuga cyane. Ego muri karangamuntu urazi ko ngene bavuga mbega rubatse na papa na mama ndamuvuga kubera ko no kuri karangamuntu biriko. Oya sinubatse. Sinubatse. Ego Mimi Mireille aracari umwigeme? Sinubatse ariko ndafise abana. Ego ufise abana babiri? Batatu. Ego wow. Ego hama Mimi Mireille twumvise mu gutangura ikiganiro cacu dusengera turaza mu biganza vy'Imana, mbega Mimi Mireille yoba yakijijwe gute? Mbega Mimi Mireille nk'umukristo nkuko ejeje kubitubwira, Mimi Mireille yakijijwe gute? Intahe yiwe y'agakiza mu majambo makeya gusa. Tuvuze intahe y'agakiza ni ukuvuga yuko buri muntu wese yakijijwe gutandukanye. Hari abakijijwe ariko babwiwe ubutumwa n'abantu mwibarabara canke batumiwe n'abagenzi babo gusenga bagaca bafatirwa mu rusengero. Ariko jewe novuga yuko narakunda ivyo bakizwa ko je mvuka mu muryango udakijijwe, ariko nakuze ndi umwana bikunda, ariko kuko mvuka mu muryango udakijijwe ntivyari vyoroshe. Kuko ndibuka n'umunsi wa mbere nja gusenga muri Pentecote, nagiye nyegeje akanuvo testament mu mupira, nagira umuntu nkabona ko nakijijwe, ko ndibuka barantutse cyane mu muryango baranca ibi bintu nyene bibabaje nyene, ariko nari numva muri jewe nyene bindimwo ndabandanya. Navuga yuko n'ubuntu nagiriwe, ijuru ryarangiriye ubuntu, ndetse nico kintu c'agaciro mfise mu buzima bwanje. Rero intahe ni ndende, ariko kubw'imbabazi za Kristo nyene nanje nahawe agakiza. Wow. Imana ishimwe cyane. Turizera yuko hariho umunsi Imana niyabishaka uzotubwira intahe yawe cimbitse cyane, ibwina ukatubwira byose. Ego turabahaye kaze cyane no munsi. Murakoze. Ndaneze no kuba kuri Burundi Gospel. Mpora nkurikirana ibiganiro bimwe bimwe byo ngaha, nkunda ko ari televiziyo nyene icaka ibintu vya gikristo. Ego Imana ibahe umugisha. Amen amen. Hama muri presentation yawe numvise utubwira ati wafise abana batatu muga ukatubwira ngo ntiwubatse. Mbega urera abana wenyene byagenze gute? Oya ahubwo
iyi si nyene iriko ibintu vyinshi kibigeragezo vyinshi cyane umaze kumva uko nyene ucawumva yuko hari ikibazo coba carabaye ego ariko ndashima Kristo muri byose kuko nyene tutaje mu ntahe umunsi twagarutse tuzovyinjiramwo cane ariko ndashima Kristo ko ndiho ndashima ko ndiho kuko kibisi guca mu bigeragezo kibi no kubipfiramo cyangwa ntumenye uburyo ushobora kuvyitwaramo ariko muri ivyo byose ndashima yuko ntahenutse ngo ngumeyo ntapfuye ntagize iki ntahitanywe n'ivyo ariko ndashima Kristo ko ndiho ndi muzima kandi nkaba nkiri no mu buntu bwiwe cico nyene nirata kandi nishimira ego turizera yuko Imana ihari ego hama biraborohera kuba uri mu mama udafise umuntu uba utabana n'umugabo ukarera abana sinzi nimba ari ubarera oya sije ndabafise bafise papa wabo ego hama ariko nyene ntibiba byorosa nawe urabyumva kubaho udafise abana tubireke en plus ukaba uri n'umumama ukabana kure n'abana turazi yuko ari ibintu bigoye biragoye ariko turazi yuko Imana izobikora bikagenda neza ego sorry sawa ego ni sawa meze neza hama Mimi Mireille ni ndashaka ubwire abigeme umva hariho abigeme benshi bari mu rugero baragomba barongogwe nari nshaka nk'umuntu yamaze experience yarinjiye mu rugo ukungene vyari bimeze nk'umukobwa ariko araraba kino kiganiro umwigeme ariko araba mu kino kiganiro ndashaka utubwire nk'impanuro ku myigeme yiteguriye kurongorwa canke yiteguriye urugo impanuro si nyinshi cyane kuko barakunda no kuzironka henshi ariko kimwe novuga ni ukwitonda ukimenya ukamenya icyo ushaka mu buzima ukamenya no kugiharanira ukamenya no kwihesha agaciro ukamenya ibyo ukwiye kugenderamo n'ibyo udakwiye kugenderamo ndetse ukamenya gutandukanya ikibi n'icyiza mu buzima bwawe ukamenya gutandukanya iby'agaciro ku buzima bwawe n'ibindi bitari iby'agaciro iby'agaciro akaba ari byo uharanira bitari iby'agaciro nabyo ukabyihorera yego ndumva ari ibyo umaze kubimenya kuko iyo uri umukobwa umaze kwimenya ukamenya no kwiyubaha no kwiha agaciro antuka hari ibyo udashobora kugenderamo hari ibyo udashobora nk'abakobwa b'iki gihe nyine ibintu byinshi bajamwo byinshi nyine bishushe by'iki gihe nawe urabibona ushaka kubijyamo uno munsi kubera ko petetre ufise amaraso ashushe canke urabona umenga kubaho kwawe ni umunsi ariko menya kubaho kwawe katari uno munsi gusa n'ejo uzobaho kandi nubwo wamenya ko kubaho kwawe uno munsi menya nimba nzi ko ndiho uno munsi nkaba nzi ko ejo nzopfa ntegeza kuvuga ati umunsi wanje nteza kuwitwaramo neza nkawukoramo ibintu byiza nkiyuba nkiha agaciro nkitwara neza kugira ngo nibwo vyoshika uno munsi ngapfa nje mwijuru kuko nkunda kuvuga yuko Theogene yavuze ngo dukorere Imana nk'abazofejo kandi ijambo ry'Imana rikambwira ngo twame kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka ibisigaye byose n'inyongera kandi ngo twame tube maso sivyo tube maso kuko tubeho nk'abatagifise kubaho kuko nimba nzi kejo nzova hariho ibyaha nashaka kugenderamo kuko nimba uri umukobwa uri kugendera muri ibyo byaha bitandukanye uri kurangiriza uri kuritesha uri kuronona ubuzima bwawe so ni ukuvuga yuko nimba uri umukobwa uri kuradukurikirana ni witware neza menya ko ejo hari urugo rugutegereje kandi rugutegereje nk'umumama w'agaciro nk'umumama
uzoba uri citegererezo ku bandi ni kuvuga yuko abakobwa b'iki gihe hari igihe babaho umenga aya n'igihe nshaka barankumva n'ubwoba ukamenga ejo habo ntaho yego ukamenya ati okay reka ngisi birangira ariko menya yuko hanyuma y'ubuzima hari n'ubundi buzima so ni kuvuga nimba uri umukobwa itware neza isi irazunguruka ibihe birahindagurika ariko ikintu kitigera gihindagurika n'igihe wubaha Imana iyo wubaha Imana ibintu byose bari byiza yego ejo hawe ari heza uba uri kuriziganiriza ubuzima bwawe bwiza bw'ejo yego kandi iyo basha Imana iraguha urutonde ugenderako akabwira ati mwana wanje iki gikore iki kireke iki nta kamaro gifise iki ni cy'akamaro mu buzima gikore nuko yego murakoze cyane kuri izo manuro hama muri question ya shwa nayo yashwa hari abantu benshi bibagora ugasanga petete rero abandi byo baba byarashikiye nk'ivyo nawe vyagushikiye nawe utatubwiye ibyina muga biraboneka yuko habaye ingorane ikintu cyose yo kibaye babaye séparé aba hariho ingorane rero muri question yo kugira shwa ni giki wo uhanura bigeme rero kenje na shwa sivye yuko nabyinshi ndakizi ko kuko nubwo naciye mu byose je navuga yuko ntago nigeze nkundana icyo ndakivuga uko uraza kumbaza impamvu nubwo ntari bwisobanurire ariko uyumva uko rero nta byishinzi ariko ubuye ngenda ndabibona ni ukuvuga yuko shwa iragoye pe bisaba gusenga Imana cyane cyane nk'abakristo nubwo budari umukristo basigira ubwenge ntupfe guhuruduka kuko ntubibaze ko urugo ari ikintu cyo gupfa guhurudukiramo ko oye nkuko uvuga ngo umukobwa yashimye umuhungu n'umuhungu yashimye umukobwa ngo hamangoro ari twagiye kubaka oya senga Imana hanyuma basi ubatazi no gusenga ubaze umutima ibintu ngiyemo nibyo koko ibintu ngiyemo nibiki kuko hari n'abantu bagenda kubaka batazi ibyo bagiyemo batazi batazi bazi nyene ati no kugenda nyene no kubaka n'ivyo ari ibintu bumvise ku matwi gusa ariko atari makuru bafise fumurondera bashi umuntu ubona yuko afise experience hama umenye amakuru y'urugo giyemwo umenye uko bimeze hama gutyo kugira ngo bizogende neza so rero shwa bisaba kwitonda kabaza umutima kabaza ubwenge kabaza ntupfe guhuruduka kandi ico gihe kubera Imana biragenda neza si ikintu cyoroshe ariko iyo ushizemo Imana byose biragenda neza ego cyane hama kubagiye bavuga ati ni question yo gukunda ukumva ukunze umuntu nawe akagukunda murashobora kubakana bega ubivuga kuki hari igihe ushaka kumukunda kubera santima canke amarangamutima sinzi ko nabivuga ariko atari rwa rukundo rwa rundi nyene gotuma mwubakana ko umuntu muzobana ubuzima bwa bwose biragoye birasaba yuko wumva yuko umukunda koko abantu bakundana kandi bakubaka kandi urugo rukarama n'abandi bakundana kubera ibishobisho rero nawe raba eske urukundo ndimwo nubwo ibishobisho cyane nubwo indani umutima wanje hama nusanga ari ubw'ibishobisho rureke banze unwa amazi hama bihere hama nusanga ari urukundo rw'indani umutima wawe usanga n'uwo muri kumukuru rukundo igete urukundo kano ngenda ndarusobanukirwaho bukeya ni ikintu ni rurya rukundo rw'Imana urazi urukundo rw'Imana ni urukundo ukunda umuntu kumva yuko urw'Imana idukunda mbwiriza gukunda uri mubi cyangwa uri mwiza kandi nkabwiza gukunda wankoshereje n'igihe utankoshereje urukundo rurihangana rwa rukundo rwose ruri mu bikorinda rurya niko rukundo rero making sure yuko umuntu ukunda umukunda by'ukuri kandi n'uwo wundi muri kumwe umaking sure akagukunda kuko urukundo ni reciproque urukundo rero rwo mu rugo rutandukanye n'urugo hanze no gwishite n'abagenzi ni ukuvuga yuko ni nkunda nanjye ndagukunde
ni reciproque hagize umwe adakunda uyundi birapfa yego birapfa ni urukundo ni babiri yego rero hari urukundo rwo mu rugo n'urukundo rw'inshuti nshaka gukunda inshuti yanje ariko we ntunankunde cyane ariko kubera ko inshuti yanje nyine nkumva umutima wanje urakwakiriye hakomeza nkagukunda ariko gasanga nawe uzonkunda ariko mu rugo bisaba ko ngukunda nawe ukankunda ko urukundo rw'abantu babiri iyo ruhuye nibwo usanga nyine rwubatse ikintu kinini ugasanga abantu barabanye mu mahoro no mu mutekano kubera iki barakundana yego merci ndazi yuko gwaruka bariko baraba kino kiganiro canke bazoraba kino kiganiro bazokwiga watubwiye ubwa mbere ni ugusenga akaba ari Imana ibijamwo hama urukundo rukaba reciproque turabashimiye cyane usibye ko ata experience mu nkundo nzi hawa mohote hariyo question kwanza watubwiye ati ngo ntitukubaze watubwiye ngo ni nturakunda nta byinshi nzi kabisa usibye ko nanje ndavyiga nkaza ndaraba nta experience ndabifiseko umva ntiwigeze ukunda oya bo gukunda basi navuze ko sinago basi kuja mu mahorasyo amoureuse kuko nivyagiye binshikira ntabwo zari inkunda pe nawe nakubwira hari abantu benshi nyene bakunda kwibaza ngo Mimi ngo afise igikomere cy'urukundo nta gikomere cy'urukundo afise yego oya nta gikomere cy'urukundo afise pe wapi nta gikomere cy'urukundo afise uba rero abana batatu bavyaye gute bavyaye utakunze ya ntaye nyene niya nahe nyene umva mu naye uzotubwira byose ibibazo nyene usanga bishikira umuntu kandi nawe urabizi ko ari ibintu bishikira umuntu atavyo wateguye atani ivyo bigeze upanga nyene gusa nyene kandi ibintu byose ntibiva kuri satani hari n'ivyo Imana ireka ukabicamo bivanye n'ikigomba kukwigisha rero jewe hari icyo Imana agomba kunyigisha kandi narize kandi cyane pe yego dusenga Imana izoguhe ukundi sinzi ego n'umugambi wayo sorry biraryoshe uramaze gukundana Imana izobiguha nawe ubyumve reka nkubaze nawe mbwira ukuntu bimeze Mimi Mireille hama tuje kuri Mimi Mireille nawe nk'umukinyi wa film ego je nakumenye mu mafilm mbega Mimi Mireille mbega niwe uyandikira amafilm amafilm angahe umaze gusohora ego merci nukuvuga yuko izo maze gukinamwo ni nyinshi ariko jewe ntanditse ariko filme yanje ni imwe ego haraho twayifashanje nyene sinuba ngo nijana yanditse twagiye duhanahana amayide nyene rero ni imwe yonyene iri kuri Mimi Mireille official n'abatarakora subscribe bayikore n'abatarayiragende bayirabe ni filme nziza cane yitwa Ibibero vy'umuvyeyi ego rero je filme yanje nimwe gusa izindi ngenda mbonekamo n'izabandi niza team ndimwo yitwa BMT ni n'abandi nyene barabanyizera nkaja kubafasha wow hama tubwire mbega wamenye ryari kufise iyo ngabire yo gukina amafilme nakuze ndabikunda ariko sinamenya yuko ari impano kurya abantu nyene tutavutse dukijwe tumenya ibintu bike ariko iyo umuntu yakijijwe agenda amenya ibintu vyinshi urazi bagenda batwigisha ni gute umuntu yomenya ingabire jya numva umuntu avuga ngo fise ingabire fise none manager ingabire fise ni noneho umuntu amenya gute ka fise ingabire rero haca umuntu atwigisha yuko kugira ngo umenye ingabire ufise ni kiriya kintu ukunda cyane asanga rero ndabikunda maze kubikunda ndabisaba umuntu maze kubimusaba yarasanzwe abirimo yitwa Bell ndabimusabye caranyemerera carampuza n'abakinyi cyanda bitanguruko wow niho waciye ubitangura kandi koko nasanze ari impano pe ko n'ibintu nkunda niyo nduha nk'ibijamwo nahuye n'ama challenge menshi ariko kubera ko ndabikunda cyane nanumva ataco mpagarika ndetse n'ubu ndabikunda cyane n'ibintu
ni ibintu nasavye Imana kugira ngo bizonyorohere kuvugiramwo ubutumwa bwiza kuko twese ntituzoja ku mapodium y'amashengero dusengeramwo ariko ahantu hose uba uri ni podium yawe rero Imana ishimwe ko yampaye podium muri filime nshobora kuvugiramwo ubutumwa bwiza kandi ndaronka intahe nyinshi z'imitima myinshi hinduka ndabishima Imana Imana ihabwe icubahiro amen hama bega biraborohera ko tuzi yuko ari akazi usanga umenga karagoye mujinga intambamye ashobora tugira intambamye muhura nazo muri ako kazi ka filime ntibiba byoroshe n'ukuri ni ibintu bigoye deja n'abantu bazi ko dufise amafaranga menshi pe ariko n'akazi umuntu atovuga yuko karimwo amahera ahubwo urayadepansa cane urayadepansa cane amano yaronke urumva ico ni ikintu kigoye cane kuko abantu bose baba bazi ko gukora business yunguka urumva ico ni ikintu ca mbere kirusha ukamenya ko ugenda gukora kandi uzi ko ata nyungu iboneka ufise ariko bivanye n'ukuntu ubikunda bivanye n'impamvu yatumye bijamwo twebwe inyungu yacu ni ukubona yuko abantu babikunze biko birafasha imitima y'abantu iyo niyo nyungu y'abantu bakaza bakatubwira ati ibyo mukora biradufasha iyo niyo nyungu hanini twe tunezerererwa so icyo nico cambere kiravunanye cyane kindi naco n'akazi karuhisha cyane ariko iyo ukunda ikintu nta nuko kikuruhisha nibwo woruhuga umubona ari bisanzwe je rero sinzi ndabinezererewe cyane ndabinezere cyane kandi nzi neza yuko kurya umurimyi agenda agatera imbuto atazi yuko izomera namye ati ibiharage ngiye gutera rero ndabishyize mu ivu ushobora no kubura byose ariko akabitera yizeye neza ko hazogera igihe bikamuzanira umwimbu kazosoroma amakubi akazorya nanje niko novuga nuko nzi neza yuko hari igihe Imana natwe izotugirira neza ikarabura turuha ikaduha no ku mafaranga hanyuma izindi ntambamye ni nyinshi cyane cyane nk'umukristo uhura n'ibibazo byinshi abantu bakwandikira kugira ko bagukunda usanga nyine ni ibintu birebire ariko iyo ufise ikintu kikugera muri wowe biroroha umenya ko hari ibyo ukwiye gukora n'ibyo udakwiye gukora Imana iguha umutima wo kubimanaginga byose bikagenda neza ego merci hama Mimi umva aho nyene wejeje kuvuga usanga uhura n'abantu bakurondera baguhamagara hari ikibazo nshaka kubaza mbega Mimi urumva hariho Mimi Mireille hariho na Mimi Mireille tuzi nk'umustar umukinyi w'amafilme mbega biraborohera kujwa ayo maparti yose abiri kuba Mimi Mireille no kuba umustar no kuba umukinyi w'amafilme abantu bazi mbega biraborohera nyene mbajije ikibazo gikomeye umva biragoye hange no kugira nimba ari ikintu ca mbere kigoye nico kuko ikintu ca mbere ugomba kuba wewe ugomba kuba Mimi wo mu buzima busanzwe kandi nkongera nkaba Mimi wo muri film urumva kandi ivyo bintu nkabihuza bigasa urumva ko ari ikintu ca mbere n'intambara ikomeye ariko je novuga yuko biranyoroheye kuko Kristo arabishoboza nibingora cyane justement biransaba imbaraga z'umwuka cyane biransaba imbaraga nyinshi cyane ariko ndafukama Imana ikabimpa ikabimfashamwo ikanshoboza nyene nkambona nyene birashobotse kuko ndabimaze mu myaka 2 irarenga urumva yuko none umunsi nkaba numva nkiri Mimi asanzwe uko jewe cyane sinkunda kuba Mimi wo muri filime cyane mba Mimi wo mu buzima busanzwe nkamba jewe kuko hariho abakinyi b'amafilme benshi tuzi ugasanga iyo akoze ikintu tukakibona mu marezo sociaux cyane muri iyo nzira we bimera gute rero kugira ngo bimanage kandi ivyo biramaze gushikira byinshi cyane ugiye no kuri Facebook cyangwa ku YouTube byinshi wabibona nakubwiye ikintu ca mbere kimfasha mba Mimi asanzwe ndetse nje nza kumenya yuko nivyo vy'ubustare niki nta nivyo mpora nibuka ndavyibuka ariko abantu babimbwiye
ubundi bwo njewe nahisemo kuba jewe nahisemo kuba jewe nkumva nyene ndoke ndi Mimi w'umukristo hanini jewe ni Mimi w'umukristo ni wanshira imbere cyane so no kuvuga yuko je ikintu yo kimbaye yo hagize ikintu kimbako sishaba ngo ndakijanye kuri rezo sosio kuko rezo sosio yamenye kubera film kandi ikikeneye kuri Mimi ni filme ntabwo ikeneye ubuzima bwanje kandi namenye neza yuko ubuzima bwanje bwa privé ntabwo bugomba kuja kuri rezo sosio nibugiye ko nabwo mbwirizwa guceceka ngahora hagwana iyo ntambara ncecetse ko ari byambaye ko nyene byagiye bica ku ma Facebook ku ma YouTube icyo nakoze naracecetse no munsi nyene abantu nyene barabambira yuko byabafashije batabitahura gute nagiye kuri rezo sosio nanje mvuge ngiriki ariko fisikingera kandi nkuko najambo navuze yuko abarongo bona mwe mujyane bana b'Imana mwe mu Imana cyandonge muri cyankora rero ntabwo yo ndongora kuja guterana amajambo no kuri rezo sosio icyo mbwiza okay man ibintu ko bimbaye ko nkora iki ndavyitwaremwe gute okay ceceka ni ceceka kuko mu majambo menshi hajya ntiyaburamwo gucumura yego kandi silase ni nziza kandi no muri silase nyene harimwe inyishu kandi nziza cyane yego cyane bagenda bambaza none Mimi bintu vyinshi cyane ndambwira njewe singomba kuja kwisigura ahubwo igihe nico kizogenda kinsigura ico kizogenda kisigura ibyo byose muri ko murambaza yego kandi ndashima Imana yuko igihe cyagiye kibasigurira kugeza none munsi rero ubuzima bwanje bwa privé butandukanye nubwo kuri rezo sosio ibyisaba ndabizi Imana ifashe ndabibahe hanyuma iby'ubuzima bwanje ntago ari ngombwa cyane yego Mimi Mireille nk'umukinyi wa film umuntu wese mu kintu ariko arakora abafisi yerekwa abafisi avuga ati ndashaka gushika aha ndashaka gushika ahantu kanaka mbega Mimi Mireille yibona hehe mu myaka iri imbere nk'umukinyi wa film vision yanje rero mfise ngira ngo itandukanye n'iy'abasineyazi ariko je mfise vision yo kuvuga ubutumwa biciye muri film niyo vision mfise kandi bimwe narabitanguye hariho igikorwa sanze nkora cha Ineza family ego nico ari ngoma ndababaza ko murashobora naco cyavuye muri film ego cyavuye muri filme hariho filme two turakina yitwa nawe yagiye icya kuri warubizi movies rero harimo ijambo nakunda gukoresha y'umuntu ndamukoreye nk'ikintu ciza Imana impaye kumukorera ikintu ciza ko mu muntu nta ciza kibaye kiretse Imana ikimukoresheje ego hari ijambo rero nakunda kumwishyura aho ngati jewe ntunshimire ahubwo niwagirirwa amahirwe Imana niyaguha ubuzima ejo Imana ikakugirira neza nawe uzofasha umwe canke babiri aho jewe uzomushimiye ni kuvuga ariko rero nigeze gukora accident yabaye mu 10 Decembre ego ya accident rero yankanguye niko novuga nafite nari nk'ibintu Imana yandemeye ishimwe ry'ibihe byose muri accident none Imana ishoye kunkorera ibintu nk'ibi kanyereka nkuko nigiki nanje no ikora kugira basi ndayereka yuko nayishimiye ikintu yakoze cha yari 10 Decembre y'umwaka uheze ego ndibuka twarabonye umenga hari abatangiye kwandika ngo wapfuye koko nari napfuye anje ndi mu myaka Imana ndi mu nyongera turumva Intahe yawe izo bari ndende cyane nayo accident rero je ndi mu nyongera n'ukuri ndi mu nyongera Imana yanyongeye iminsi yo kurumva iriya imodoka yavuye nk'ahantu hejuru hari iratembagara iza kugwa mu ruzi rero runini rero urumva yuko twe twari ndani munsi y'imodoka ituryamye hejuru ndetse nta byizigiro byo kuba twari dufise n'isengesho rya nyuma namaze kurisenga urumva rero kuvuga ngo nonge kubaho niyo mpamvu nabwiye Imana ni uzomfashe imisi sigaje kuba sinzoyipfisha ubusa uzome kwikoresha neza kandi uzome kuyikoramo ibyo wateguye ko ndayikoramo yego rero ico gihe rero niho navuga ati okay nibuke film two turakora ati ikibasi nokora kugira gishimisha Imana niho rero abantu nyine baba bakunze ibikorwa byanje
bagenda banyandikira umwe wese Mimi ndashaka kubona Mimi ndashaka duhure ndakwingize duhure byinshi nyene ndavuga ati aba bantu reka ndabakoranirize hamwe kugira ngo tuzohure umunsi umwe ndategura rencontre turahura duhe ndavuga ati none iyi groupe fise groupe nyinshi ndimwo izo bariyo kurungikamo amalinki gusa nta kintu ko mu mutima wanje kiriyo numva gusa nokorera Imana kugira ngo nimba Imana anyongeye imisi yo kubaho basi nironderera ibitsibo nironderere ibikorwa bizomperekeza yego nta kuntu noganira nabo bakunzi banje ko nagize Imana bakankunda tugafashanya uyu murimo tugakorera Imana hari imfuvyi n'abapfakazi barushe baremerewe hari abantu benshi babayeho nabi twese tubayeho nabi ariko tugenda turushanya shobora kuba mfungura simpage na karorero ubundi ndafungura kandi nkanka ariko nanje naciye mu bihe by'inzara byinshi niyo mpamvu ntahura umuntu ashonje ntahura umuntu yabuze ico yambara ntahura umuntu yaburaniwe nyene ko nanje nigeze kuburanirwa kuvuga yuko rero ndavuga ati aba bantu nta kuntu twafashanya tugakora ivyo bikorwa ko ari imitima ibabaye ngaha kandi keneye ko tujya kuyihumuriza nimba turose ikiro c'ifu tukayishira nayikumva ikanezerererwa Imana ndayibasaba uwo munsi ndagira Imana barabinyemerera babinyemereye rero ubu twaratangiye kubikora ndetse dimanche iheze twari tunabirimwo ndetse ubu uye biriko biraguka hari n'abandi bo mu Rwanda natanguye n'indi neza mu Rwanda ndetse igikorwa kiriko kiraguha nyene ku bw'icubero care ndashima Kristo kuko kuba yarangarukanye ifise impamvu kandi ifise ivyo yagomvye kunkoresha ico ko ndayibwira ati papa ndahari ntuma kandi unkoresha ico ushaka ivyo vyose rero n'ivyamwa vyavuye ni muri film urumva yuko je rero vision yanje niyo kuzokwagura ubwami bw'Imana niyo kuzokora ibikorwa nyene nka kina filme zifasha imitima kuburyo gitari karayira ashobora kwibona akavuga ati okay nanje ndi muri no situation reka nanje okay Mimi ariko yitwara uku nanje hamwe no kwitwara uku nanje no kira mfise naye nyinshi cyane pe bagiye baraba amafi twage dukina ihurizo ry'amakuba ishusho y'umuntu nyinshi cyane pe kandi beshi bakagenda bahinduka bati jewe naringeze ahantu numva no kwiyahura ariko naravye filme yanyu ubuzima numva byose birahindutse urumva izo ni ntahe rero icyo rero n'Imana yandemeye kandi niyo vision yanje Imana igushoboze ushike kure canke ushike muri bijya nyene ushaka yuko ushika Imana yateguye ko nkoresha ndetse nzove hano ku isi yakirangije amen hama Mimi Mireille bashobora kutubwira jewe nararavye accident mva ndagira ubwoba je nyene nanje nabwo nza muri ville ngenda nahamutse hari ukuntu twakoze accident imodoka kugira ngo itembagare yarakase umva umushoferi yarayikatishije kuburyo nizisa ndi mu modoka igakata niho hari ahantu usanga hari korosi rinini gusaka manake bigenda bijanye n'umutima narahahamutse ariko Imana izogenda imvura bizogenda bihera kuko ibyabaye sinigize ntubwenge byose byabaye numva ariko umva vyateza kumahamura ariko Kristo gute ko twarokotse Imana nyene Imana ni nziza Imana hari igihe tuvuga ngo Imana irarinda tukabivuga ku munwa gusa ariko bitaravyibonera n'amaso yawe ntiwashobora kubiha agaciro nabonye uburyo Imana irinda navuga yuko abantu ko yakuramo imodoka batubwiye imodoka yanyu ni ukuvuga yuko abamarayika nibo bagiye bayiteruye kuko aho hantu yaciye hari huzuye ibibuye byinshi uburyo tutajanjaguritse uburyo ahantu wasanga hari kuyaciye hakwepa kandi wabona ko igenda gutya mu misanzu imodoka mu kugwa kandi cyari kinuze kirekire uburyo yagurutse reja kugwa mu ruzi ivuye mu cyo kinogo ivuye hejuru nukuvuga yuko yari kugenda imezu kandi yigumezu twese imitwe yari guca muri parabolise twese tugenda ariko siko byagenze imagine aho kugwa imezu yaciye izigwira urumva kebwe rero accident yabaye ntiyatunguye Imana yari yize gusa Imana ashaka kuturemera ishimwe ry'ibihe byose uko Imana yankoreye byinshi cyane no kuriga ariko ikintu cambere
cyarengeye ubwenge bwanje ni accident. Nabonye uburyo Imana nabonye uburyo imagine abo bose bari bamperekeje, twari abantu 8 kandi bose bamperekeje, naringiye Igitega yego mu biri bya filime nyene n'abafana bari bantumyeko inshuti zanje ko toburi inshuti bati Mimi kangwerekeze yego imagine agahinda nari kugira, ariko Kristo aranezeza arandokorana nabo twari kumwe twose turi mu bitaro. Abantu bavuga ati mwaguye he muri mucece, nta bantu bagwa ngo baveyo, Imana musenga muze muyigumeko. Yego ariko Imana yari yanteguye, Imana yari yanteguye kandi dufite amasengesho kuri eglise twari tumaze iminsi ya 21 jours, umutima urambwira ngo ninda yinjiremo. Rero nari ndamazemo insome, nari natanguye rendi nkora accident samedi, numva ko Imana yari yanteguye. Yego ko ndibuka na jeudi nari ndyamye ndarota mbona ndi mu ruzi, ariko mbona ndi hejuru y'uruzi, mbona ndyamye hejuru y'uruzi mfise amahoro menshi, ndetse uruzi ndiko ndarugendera hejuru. Je rero ko maze kumva ngo umuntu arasa ari mu ruzi ngo nibigeragezo, ndavuga nza gusenga n'Imana, nimba ari bigeragezo ugiye kundungikira bindi bisumbirije ibindimwo, umpa inkomezi zo kubikonje. Navuga yuko umuririmbyi yavuze ngo ndi mwisi ndi mu ntambara. Yego rero nzi neza ko ndi hano mwisi ndi mu ntambara kugeza ndayivuyemo. Rero je mbwira Imana nti Imana nkomeza kugira ngo izi ntambara ndiko ndagwana uzume kuzirangiza amahoro. Yego nkabwira Imana nimba ikigeragezo kinshi shoboza kukibamwo neza, ntikinsinda agume kukinesha. Bo nuko rero nabace Imana nimba ari bindi navyo nzaniye vyiyongereye ku byo mfise, shoboza kuyibamwo neza, mpe ku myizigiko hanyuma nzobisohokemwe amahoro. Yego nuko kumbe sinarinzi ko ari accident, kandi ya accident nari nibona ko nashaka kubuja, nari ifise ayo mahoro ndabigutuye. Nari ndindiriye ko Yesu akingura ijuru nkinjira. Urumva nari ifise amahoro ava ku Mana pe. Yego rero ndashima Kristo yanyongeye imisi yo kubaho, naringiye ntashiye no kuri Burundi gospel. Ndashima Imana cyane. Yego Mana niyo mpamvu ikintu cyose kimbako nkaca nibuka ko kiko kimbaka inyuma accident, mbona ko ari ikintu Imana yari yateguye. Nyuma yaho nakoze filme, nyuma yaho ndakora lancement ya filme yanje, byari ibintu byiza cyane. Nyuma yaho ndakora igikorane cyari cyiza cyane, n'ibindi byinshi nyene witeka nkiri kwisi nyene azogenda nkoresha. Kuko no kuvuga ati nje ndabibwa ati nkoresha icyo wampamagariye, ndinde gukora ivyo nigeneye, ndinde gukora ivyanje, ariko nkoresha icyo wateguye ko nkoresha, kuko nzi neza kungarukana wangarukanye kubw'umugambi wawe. Yego rero jewe ndiho kubwa Kristo. Amen. Kandi nzopfa hageze, kandi igihe nzopfa Imana izoba yabyemeye. Yego ariko ndamushimira cyane mugano ya ndirimbo. Indirimbo ya turindire twami ivyamwe abarindi turindire twami ivya urayizi. Turindire twami ivyamwa nuturandure turindire. No kuvuga yuko Imana yarandindirije kugira nama ivyamwa, kugira ngo nanje ningera mu ijuru sinzobe mayuwobo, nanje nzafise udukorwa tunkurikiye. Ego cyabashimiye cyane. Murakoze. Cyabashimiye cyane muri kiganiro twagiranye. Hama turashaka tugira akajambo ka nyuma mu gusozera ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Jambo rya nyuma, nagiye kubona umukobwa mwiza yitwa Igete twicaranye ariko arankoresha ikiganiro, ni umukobwa w'inyinyi atariko baramubona. Nibutse kera ingene nashaka inyenyi. Ndaguhaga story. Narashaka inyenyi ku buryo barambwira ngo kera ko nari mfise inyenyi nyene amenyo kujya kuntu umwana natarahongoka. Ndabasi none koma ubu nayifise. Ndafata imbugita. Ndafata imbugita ndajijana hagati yayo. Cemba iginyo riranavunguka.
no kuvunguka byari birimo ndabireka ni buriya rero nuko Imana yabishatse rero mwibwerera mu vizingi muze mushima Imana kuko arabayifuje barayibura. So anyway, nagomba gushima mwakoze kunyakira kuri Burundi Gospel ndaziko nzogaruka none tuvuge bya bindi byose twagiye dusiga. Ego. Hanyuma ndashimiye cyane ariko baradukurikirana. Nukuri mwakoze wowe uzofata umwanya ukadukurikirana turagushimiye kandi Imana iguhe umugisha. Ikindi naco abantu benshi bakobanyishiza ibiro by'umuvyeyi parti tu nabwiye mu nsengere Imana ntiranyishura no mu nsengere jewe kwizera kwanje nizera ko umwe kuzera ndayitanze. Ego. Kuko kwizera no kwizera neza udakekeranye ko ibitariho ubifata nk'ibiriho. Yego. Rero je ndizeye yuko no mu busa ndizeye ko Imana izo harema mwigitangaza. So abisigaye ndabakunda cyane. Imana yo mwijuru ibaho umugisha wo kuradukirikirana shakuba tarakizwa wakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Kuko nimba ari umugisha iki kintu sinagenda nakivuze nimba ari umugisha udasanzwe umuntu afise ikintu cy'agaciro kinini ni kubutunze Kristo muri wewe. Yego cyane. Nibona ibyo byose twagiye tuvuga kumbona njye n'abantu benshi bibaza ko kimima twenga bishobora gute. Aha impamvu ntwenga niko Kristo ari muri jewe. Ego. Kuko Kristo yatubwiye ngo mwame munezerewe imisi yose ndabisuye mwe munezerewe kandi ntiyatubwiye ko tunezerwe kubera ko dutunganiwe byose bimeze neza ufise urugo rwiza ufise umugabo mpakeya ufise abana ndetse mfise nyene biriya byose twita umugisha. Ego. Oya nabijya bisa nabi bidasana neza tubwizwa kunezerwa kuko igituma tunezerwa nuko dufise Kristo. Amen. Nagakiza. Ego. Ako gakiza rero burya ni ko umwana w'umuntu yarakeneye. Ego. Erega nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo turondere iby'ubwami bw'Imana no kugororoka ibindi byose ni inyongera. Bisigura nimba ufise Kristo muri wewe biriya byose bindi ufise ibyo tubona nyene bigaragarisha amaso y'umubiri ni inyongera. None inyongera yo tumutanezerwa koko. Nezerwe mu izina rya Yesu. Rero no mugisha ukomeye kwa dufise Kristo nawe utaramwakira umwakire hanyuma nuhura n'ibigerageza umufise uzumuhanga amaso yavuze ngo no ngwazobana natwe kugeza komera y'isi kandi uri kumwe nawe bawumva uremye aguha ivyizigiro vyejo ugati nubwo bisa nabo no musi ejo bizosa neza. Nubwo ubona vyirabura ejo birashobora kwera derere. Nubwo umenga hari umwijima ejo burashobora guca. Rero wowe bwije izereke ejo bushobora guca. Imana igumugisha. Amen. Amen. Hama Mimi Mireille ibikorwa byawe canke iyo filme yawe abariko baradukurikirana boyibona hehe boyironka gute? Mucamo ipininga hepfo ni ibibero by'umuzeri kuri Mimi Mireille official. Ego. Ndazi neza ko bariko baradukurikirana bazoja kwiraba. Hama reka tubashimire. Murakoze cyane. Turabashimiye ko mwitaje ubutumire bwacu. Ntibyari byoroshe kandi. Tazi ko twakoze ikiganiro ciza kizokubaka abantu. Hama turazi yuko nitwabahamagara kugira ngo mutugire yanahe mwatwemereye. Yanahe rero yanahe. Ego. Mpamvu ntimugire ngo nase kuyivuga ariko ndagomba kuzoyivuga imaze kuzura neza. Hari ukuntu itaruzura neza. Sivyo? Hari ukuntu itaruzura neza Imana nyene iracyayishiramo utuntu cutubona iracayinonosera neza. Rero ngomba kuzuza gushinga Intahe imaze kubona kuko ni byiza gushinga Intahe ko bati Imana yankuye aha no musingejeje aha nyene ukabereka ibintu bishaka kubafasha pana kubabwira ibintu by'imibabaro gusa. Imana sikuba ngo iratubabaza gusa nibihe by'umunezero bitubikiye. Rero mimica iciza nuko nkomeye. Kiza nuko nkomeye ntibiba byoroshe pe ariko Kristo ampa gukomera kuko naramwizeye kandi ndetse ndagendana nawe. Icyo kindera umunezero nico kintuma nduwo ndiwe. Nahisemo kumukora no kumukurikira. Niyo mpamvu rero je ndakomeye nico ciza ibisigaye Intahe Kristo ariko arayubaka kandi namara kuyubaka neza nzoza ndayibahereze hanyuma
mushikare kwizera Imana. Imana ni nziza no mu bihe umva Imana ivuga ngo mu bihe byose ni nziza, bisigura mu bihe bibi na vyiza ni nziza, biterwa n'ukuntu yifashe muri wewe. Yego cyane, turabashimiye cyane kandi Imana ibandanye ibahezagira. Reka dushimire n'abakunzi ba Burundi Gospel TV aho muri hose, muhezagirwe. Shalom shalom, naho utaha.